nyakubahwa umushikiranganji utugwingwiri kugira ngo ibikorwa bizogende neza twereke n'abenegihugu yuko mu gutunganya amatuta y'ibindi tuzoza turakoresha utu tuntu bita utugwingwiri. Bakoresheje utu tuntu bita utugwingwiri aha ni ukugira ngo umugambi igihugu gifise wo kurwanya amasashe ushire mu ngiro. Ubu bugwingwiri ni bwiza cyane kuko bwo burabora kandi umwanya wari wo wose duteye igiti tuterana n'ubu bugwingwiri nyene hanyuma bugahava bukaba umwavu. Urumva rero ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ko turazi yuko amasashe arafise ingaruka mbi ku bidukikije, niyo mpamvu dufise ubu bugwingwiri n'ubundi tuzobuzana. Rero ukuntu bigenda tugomba dushire ivu muri ubu bugwingwiri, turaza turatsindagira buke buke, hanyuma tuca dushira ngaho aho hari hano hateguwe tuca tubupanga. Duhejeje iki gikorwa tuca tuja kubiba, turaza kubiba imbuto ngaho imbere, naho nyene muraza kubona ingene bigenda. Turafise imbuto zitandukanye, muraza kubona ubuhinga bwo ingene tuza kubigira. Ibidukikije uburimyi n'ubworozi bakaba bariko barapanga gabugwingwiri n'abandi bose babuzanye baza babupange babiba izi mbuto n'ubwoko bubiri. Tugomba tubereke ingene tubiba, tugomba tugire ico twita semi direct y'imbuto z'igereveriyo. Umuntu murabona ubugwingwiri buri mwivu, tuca tugira agatoboro gatoyi nka santimetero nka 2 gusa, hanyuma duhejeje tuca dushiramwo imbuto z'igereveriyo nka kamwe canke tubiri, n'utuntu duto duto mugano uko nyene tumeze, hanyuma tuca dufurira n'urutoki canke ako gati nyene. Kamwe canke tubiri, turashobora kuba dutatu ko turagoye gufata, mugabo ntaco. Iyo tumeze twose turaheza tukankanya hagasigara kamwe. Duhejeje gushirayo utubuto tuca dufurira. Igereveriyo mu bisanzwe nk'uko tuziteye mu kwezi kw'indwi, mu kwezi kwa 11 na 12 gutyo zizoba zigeze ko tuzishira ku misozi. Ni igiti ciza kibana n'indimo kandi kiratanga n'urubaho rwiza, abatari bakengera murabizi. Ni igiti ciza cyane. Uno munsi wahariwe ibidukikije watangiye guhimbazwa kuva mu mwaka w'1974 kubera ko amakungu yari amaze kubona ko ari ngombwa ko aba umunsi wo kwibukanya amabi aterwa no kutabungabunga ibidukikije hamwe n'aterwa n'ubugararwa n'uruzuba, gutyo kakaba karyo ko kwigira inama yo gutora umuti urama. Icivugo rero amakungu yafatiye ko mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije ni ibinyabuzima. Umunsi nawo wahariwe kurwanya ubugararwa n'uruzuba, icivugo kabari gukingira isi niko kubaka kazoza keza kuri bose. Hano mu gihugu cacu rero c'u Burundi twashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri twisunze icivugo kimwe kibihuza kivuga kiti
dukingire ibinyabuzima byo soko ryo kubaho neza. Muti none ni kubera iki twashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri kw'ico civugo? Ubwa mbere ho twashimye guhimbaza iyi minsi mikuru kuri ico civugo kugira duhimirize abenegihugu bose baba hano mu gihugu cacu kwijukira gukingira ibinyabuzima, kuko navyo bifise uruhara ntangere mu kongereza umwimbu n'ubutunzi, gutyo abantu bakaboneraho kubaho neza no kugira amagara meza. Leta rero iriko irashira inguvu nyinshi imbere mu gukingira ibinyabuzima biba mu biyaga no mu mashamba. Mu biyaga twovuga cane cane ikiyaga ca Tanganyika, aho tugenda turakuramwo vya vyatsi bibi bibangamira amafi canke ibindi binyabuzima. Mu mashamba naho umugambi wa leta wo gusubiza akanovesi no guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe uriko urafasha mwitunganywa neza ry'ayo mashamba. Aho rero twovuga ishamba cimeza ry'Ibururi n'amashamba kingiwe ya Kibira na Ruvubu. Ayo mashamba rero murazi ko harimwo ibikoko by'ubwoko bitandukanye bukwega ingenzi, gutyo bigatuma igihugu cinjiza amafaranga, kandi mukambuzi ko ata gihugu na kimwe kitakenera. Murumva ko adakingiwe ivyo bikoko vyoshika naho vyohona, kandi bidufitiye akamaro kanini. Vyongeye turetse ivyo binyabuzima biyabamwo, murazi ko amashamba akwega imvura, akazana akayaga keza n'impwemu nziza, gutyo abantu bakabonerwaho kugira amagara meza. Kandi muri ayo mashamba harimwo n'ubwoko bwinshi bw'imiti ivura indwara zitandukanye. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yashimye guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri kuri ico civugo, kugira dushimangira akamaro k'ibinyabuzima n'amashamba mu buzima bwa misi yose. Duhimbaje iyo minsi mikuru ibiri mu gihugu cacu kiriko kiratera intambwe iboneka mu bijanye no gukingira ibidukikije no kurwanya ubugararwa n'uruzuba. Leta ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, tubifashijwemwo n'abasanzwe badufasha mu migambi y'iterambere. Imwe nyamukuru iriko irarangurwa ni nk'iyi ikurikira. Ubwa mbere, kugira amatuta menshi y'ibiti, amwe twahora twita amapepiniere kera. Kabiri, gutera ibiti biciye mu mugambi wa leta Ewe Burundi urambaye. Ni muri iyo ntumbero rero leta yatanguye gutanga ibikoresho byo gutera amatuta no gutera ibiti kugira abenegihugu bo mu makomine yose y'igihugu boroherwe. Ivyo bikoresho bigizwe n'amasuka, ibipawa, ibifasha gukangaza no mu kuvomera, amasipiri mbere n'ibindi. Uwundi mugambi twavuga ugira gatatu ni uwo guca imikobeko no kuyiterako ubwatsi mu ntumbero yo kurwanya inkukura. Umugambi wa kane ni ukubaka ingomero z'amazi mu ntumbero yo kuvomera indimo kugira umwimbu wiyongere, tuhangane n'ihindagurika ry'ibihe, twongere twimbure kenshi mu mwaka. Umugambi wa gatanu ni ugutera ibiti bibana neza n'ibiterwa mu ndimiro, eka no ku misozi ihanamye, kuko biri mu bifasha mu kurwanya inkukura, tutibagiye no gutera ibiti vy'ivyamwa. Aho mwiboneye namwe bw'uko ngaha muri izo pepiniere twariko turategura uno munsi twashoboye kubiba imbuto za Grevillea, vya biti vyitwa Grevillea murazi yuko bibana neza cane gose n'indimo, akaba navyo nyene twashoboye kubibiba. Umugambi ukurikira ni ukurwanya ibikoresho bitabora, nukurwanya ibikoresho bitabora nka vya bindi bita ubumwanya n'ibindi. Birya basha no kumara imyaka ishika amajana 200 amajana ngahe bitadonotse biri mu kuzimu, biraca vyica isi ndimwa.
umugambi kurikira ni ukurwanya imiriro ya Nyakanga no guturira ibigira. Ivyo mukamuzi ko n'igihugu mwese muhimirijwe kwirinda iyo miriro ya Nyakanga, mu kwama mwigwanya, mu gutunganya neza ya miciro yama iriko irashobora gukingira amashamba tuba twangaye ko yotegwa niyo miriro ya Nyakanga. Eka mbere nabijya ya migenzo y'ukugenda baturi biyigira navyo nyene bakabiheba kugira ngo ahubwo yabo bituriye bijya boturiye babisheyamwe shobe kucikamwo ifumbire. Ariko rero iyo migambi yose kugira iranguke neza bisaba kwitanga kwa twese tukagira urunani aho niho dushika ku ntumbero twihaye yo kongeza umwimbu maze bene gihugu babone kubaho neza. Murumva rero ko atanuma atumiwe gusigara inyuma y'uwo mugambi. Tuboneye akanya ko kwibutsa bene gihugu kuvavanura no gukoresha ibikoresho bitabora nk'ubwo bumanyane ko nababwira n'ibindi bikozwe muri byo bita amasashe akozwe mu maplastike n'ibindi. Turabona ko hari amashirahamwe amwe yabisizemo inguvu mu gukora ibitekerezo vyiza, ubu bikaba vyibonekeza mu masoko n'ahandi. Duhereye ngaha mbere kuri programme twakoze no munsi mwabonye ko aho twakoresheje amasashe twakoresheje amahuba, gutyo abene gihugu bagashikirwa n'agafaranga, hanyuma kandi arya amahuba yo yacacika mu minsi mike amase akabifumbire yabijya tuba twateyemo. Tuboneyeho kandi akanya twashaka kandi gusaba abaronse impusha yabizo gucukura amabuye bibi misenyi, kwimba ibumba bakoramwe amatafari, kwimba izahabu n'ibindi, ko bo bikora bisunze amategeko yo gukingira impanuka zose zohaba. Kubera ivyo ahimbwe hose ategerezwa gusubizwa uko hari hameze, kandi ivyo murazi ko mu mpusha babaha biba vyanditsemo. Abiyadukiza nabo twashaka kubagabisha ko bazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira bene gihugu bo mu ntara ya Muyinga bo batawe ko nyamwigenda ko atari impeshi bagakorera mu makoperative bakora ivyo bikorwa duhejeje kuvuga bibazanira udufaranga bisunze neza y'abazobakomoka ko bose, kuko babikora bubahiriza ibidukikije kandi bubahiriza n'amategeko, kuko aho bimvye bahasubiza kandi batezwa kubasubiza uko hari hameze imbere ko bakorera ivyo bikorwa. Gutyo hagacarimwamwo mbere n'ibindi biterwa byaba umuceri cyangwa ibindi biterwa mbumbarugo. Twosaba kandi n'abandi bene gihugu bo mu zindi ntara ko bo bifatira ko ako karorero keza twabonye ngahi Muyinga. Nk'uko vyama bigenda twama duhimbaza iminsi mikuru ibiri ku munsi dutanguza icese igikorwa mu gihugu cose cyo gutegura amatuta y'ibiti bizoterwamwo ibiti. Uno mwaka naho tuba tubitanguje ukaba ari umwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Ibikorwa twagize muri no ntara ya Muyinga biriko birangurwa n'ahandi. Aya matuta rero duhejeje kugira azotuma turonka imivyaro y'ibiti myinshi tuzoteramwo mu gihugu cose. Duhere mu ntara ya Muyinga ibiti tutkeneye kuja tubasubiriza birya bija birakoreshwa. Duhamagariye rero abene gihugu bose kuzotera ibiti ku bwinshi nihagera kugira dusubirize ibigenda biracibwa ku mvo zitandukanye. Ni ahangame rero iterambere n'uburimyi ubworozi n'ibidukikije hano mu ntara ya Muyinga no mu gihugu cacu cose c'u Burundi, dukingire ibinyabuzima byo soko ryo kubaho neza. Murakoze.